Ndabaramukije mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Mu nkundire dusangira ijambo riri mu gitabo cy'Abaroma igice cya 5 kuva ku murongo wa 1 gushika ku wa 5. Havuga ngo, none rero ko twatsindanishirijwe no kwizera, dufise amahoro ku Mana kubw'umwami wacu Yesu Kristo. Yadushikanishije ukwizera muri ubu buntu duhagazemo, kandi tunezezwa no kwizigira kuzobona ubwiza bw'Imana. Kandi si ibyo byonyine, ariko kandi tunezerwa n'amarushwa yacu, kuko tuzi yuko amarushwa atera ukwihangana, kandi ukwihangana kugatera kudatsindwa no kugeragezwa. Kudatsindwa no kugeragezwa kugatera kwizigira ibitaraba. Uko kwizigira ntigutetereza, kuko urukundo rw'Imana rwasutswe hose mu mitima yacu na mpwemu yera. Amen. Bavukanye, hari iri jambo ryo ku murongo wa 5 ngo uko kwizera ntigutetereza, kuko urukundo rw'Imana rwasutswe hose mu mitima yacu na mpwemu yera. Ndabasengeye ngo urwo rukundo rw'Imana rwasutswe rugushikeho, ngo ibigeragezo dushobora kubicamo, ariko nabyo tubicamo turemye kubwa Kristo yaturemesheje, kubwa Kristo yakoze igikorwa. Ndakwinginze ngo ntucike intege, ndakwinginze ntiwihebure, ndakwinginze wibuke igikorwa cyakozwe ku musaraba. Ku murongo wa 1 havuze ngo, none rero ko twatsindanishirijwe no kwizera, dufise amahoro ku Mana kubw'umwami wacu Yesu Kristo. Ndakwibutsa ko watsindanishirijwe. Erega ukwizera iyo kutagutsindanishirizwa, sinzi aho uburi, jewe sinzi aho mbandi. Mwene data, subiza ubwenge inyuma, tangura wiyumvire kuva uri umwana gushika aho ugeze ubu, ukuntu Imana yagiye gutsindanishiriza, ugaca muri kikagutsindanishiriza, ugaca mu bibabaje ikagutsindanishiriza, ugaca mu marira ikagutsindanishiriza, ugaca mu bya bindi wavuga ati ibisimba ivamo, ariko umwami Yesu Kristo agenda gutsindanishirije. Ndakwinginze ngo wibuke, maze uhagarare ku ijambo, wibuke icyo yavuze kuri wewe, wibuke icyo yavuze kuri kazoza kawe. Ntucike intege, ariko urabe uwo Kristo Yesu umwe yagutsindanishirije, uhoraho aguha umugisha, uhoraho agutsindanishirije n'ubu. Ndakwinginze amaso yawe gume kuri we, ndakwinginze ntutambamire iburyo cyangwa ibumoso, ariko Kristo aracyatsindanisha n'uyu munsi, n'uyu munota, n'isegonde aracyagutsindanishiriza. Umwami Yesu abahezagire, abaha umugisha, kandi muri ibi bihe abatsindanishirize. Amen.